Kurondera biva kuba aha mu gihugu iwacu nabwo nta masoko dufise yo kudandariza ko inani zacu. mu gihe muda filme zisobanutse nta muronka hari abarundi bafise bahora batwara bafise amasoko batwaramo bivana na filme wateguye. Nivyo mu Burundi nta soko dufise. nta soko ihari Wewe mugabo isoko uzi mu Burundi twodandariza ko movie niyi. kuryama ni kuri bose ariko kuvyuka ni kuri babandi bagiriwe ubuntu n'Imana canke baturanijwe n'Imana. Nimburi uri muzima akajambo canke amajambo abiri yo gushimira Imana ugira ati ndagushimiye Imana. Birashoboka nawe ukaba uriho mugabo ukaba ufise ibibazo bitandukanye canke ukaba urwaye. Pole sana ivy'isi niko bimeze ariko birahinduka baraca bagacana ayandi. Muri kumwe na Daniela akoze kuri micro, nyuma ya kamera naho turi kumwe n'umusobanuzi akomeye cane abikora bigacika. Fisa ubutumire rero ngo ndababwiye ati je mumbonye mbafise ubutumire mbafise abakuru benshi ariko yandavye yumiwe. Karado senge. Reka ndamwakire mwaramutse. Karibu. Ubu turi Sengaa turi umunyene. Turi ubunyene. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, bivana na uherereye. Aha. Yeah. 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 Abaraperi nuko twi. Yeah. Okay. Ari abantu bakubonye irya mbere kuri Sengaa Media TV. Ariko ndabasabe kwanza nk'abantu batari bwakore subscribe bagendeye kuba bikora muri bwa bumwe nyene muri bwa rukundo udondore abakunzi ba Sengaa Media TV kuko ufite abakunzi benshi ariko nk'abakunzi ba Sengaa Media TV birashoboka kuba ariho bakubonye twidondore. Nitwa Shabani Abubakar. Nkabandi umuntu. Kaburi umuntu. Kama Abakunzi ba Sengaa Media TV nkabandi baramukicika yakoze umuntu nkabo nazo barantenya twavurema ndabayambiriye. Turabagumbire cyane mwese. Mugabo yitwa Ray. Je ndamuzi nka Ray ivyo vya Abubakar nawe nivyiwe nabitware muri wabo. Okay, Ray turakwakire kuri Sengaa Media TV. Murakoze cyane. Umva umerewe gute irya mbere ukoreye kuri Sengaa Media TV ukoranye na Daniela Koze? Of course ndi happy. Gusa nkorana n'ibindi sinayikuba happy. Kandi ibyo ndabivuga ntakuraba kubera cangira isoni. Uko waruvyiteze niko wabisanze? Uko waruvyiteze niko wabisanze? Ibiki? That. Nyene uko waruvyiteze niko wabisanze? Iyo nza gusanga uko navyiteze ariko nabisanze sinari kugira isoni. Donc wasanze? Ntunze vyahindutse. Gute? Vyahindutse n'ikintu gino ni kiba kibi canke ciza. Donc wasanze nabaye mubi. Yeah. Share vuga shukuri. Kandi atari vrai ni fo. Nimba utabaye mubi uri mwiza. Dufate ko nabaye mwe. Wow. Ndaguteye umutoma. Reka ndababwire n'umukinyi wa filme yase kubyivugira reka ndabivuge. N'umukinyi mwiza cyane ndavuze ngo mwiza mvuze mwiza mumve ngo ni mwiza. Akaba yambika n'abantu. Mana, ushaka impuzu nziza, ushaka ipantaro nziza, ushaka ishati nziza. Ni muri Gahwa Fashion, uvuga Gahwa Fashion. Gahwa Fashion. Gahwa Fashion ikorera mu Kamenge. Mu Kamenge, mutwa Kamenge, shop 0830. Subira. Shop 0830. Shop 0830. Mu mwanya atari mu Kamenge amasaha y'ijoro mushobora kudusanga mu Ijabe. Mu Nyakabiga. Ya kuri station sinzi kari kuri nefu. Ntuzi. Nyakabiga ya gatatu. Ya kabiri preto. Karabaye. Ushobora kudusanga ibintu byiza cyane. Amasaha y'ijoro abantu bashopinga mu ijoro usanga ari fresh. Ku matara. Kandi babizimbutse. Ya ku matara ibe inijya nawe nambara ubegwe tu muri Gahwa Fashion. Ray bigenda gute ukore gukina ongere ukore na business ubifatanya gute? Ntuka tubaye ku isi kugira dukore kandi utari kurakora sinzi ukuntu wobaho. Ni kubera Imana ni ikubeshaho mugaye kubeshaho muri bigiye yaguhaye ukore. Rero gerageza kubimanaginga byose ukabikorera rimwe. None uwo guhitisha mwahubwira ati Ray guma muri film canke guma mu rudandazwa.
wohora iki naguma mu budandaza filime ugaheba rero ofeti rero filime wikina kugira wiryohere urasi kugira niryohe iriya de message mba ndimo ndashikana ahandi hantu ntaco uyungukamwo nta kintu nakimukuramwo nta vyunguka birimo mugani bakoresha umwana nzungukamwo abantu gusa si abantu beza nababi nta kindi kintu urakora muri filime n'abantu share tuvugisha ukuri tuvugisha abantu rega nibo bazana ibintu we okay nyene shaka ushike ngaho donc uronka abantu bakuzaniye ibintu urumva kubera irya filime wakoze iraguha abantu bakaguha ibintu ngira nk'ikintu umaze gukora muri filime uvuga ati nk'amahera ya mbere menshi umaze gukorako rero wanje nta mahera menshi abaho basi ayari hejuru y'ayandi ya mbere menshi wakozeko bya filime hari igihe noco usanga ndiko ndamena amabanga y'akazi gusa hariho nyine filime ugenda urakora ugasanga iyo wakoze hariya ngaha ukoze ari hejuru canke ari munsi biravana basi aya nyuma make umaze gukorera nangaye muri filime sinoyavuga kuko yose aba ari make kuko ntiworonka amafaranga uha umukinyi yagukoreye filime basi uragiye mu gukina muri filime sivyo niyahe hall ukunda gukina uriko urayikina uba wumva wow zose zirangyohera ariko ndazikina mba numva ndi sawa gusa hari iyo ntarakina nshaka kuzokina wabo rero oya yo sinda nayishaka kwera wasaze nkandi niyo nayo nokina nayo noshobora nasaze kubera iki nasize ariko biroroshe biroroshe nyene bashaka gukina hari scene numva shaka kuzokina imeze gute ndiko ndakoresha urabona aba bishop ajya amajwi bakoresha ajya amajwi bakoresha ajya aba bishop urabona gerageza turara oya gerageza gatoya rero aha honyine wosanga ari nk'abantu bariko baradukurikirana donc baravye nka apparence yawe bifuza turakeneye nk'umukinnyi ameze nk'urya nyene oya rero nshaka kuzokina ndiko ndactinga muri rirya jwi twage rero wigisha turara nshaka kuzobikina pana kubikina ubunyene bikine none ndabigusabye kandi ndabishaka urumva sindabimenya basigerageza tubirabe kumwe wari kuravuga basi gute abatarasenga bavuze basenga Jije nabivuze rero twatanguye mama we ni ryari basigumvise ko se iyo tala yo gukina ni ryari ni ryari wavyisanzemwe wiyumvise ko uhavuja gukina nk'abandi igihe ca mbere ntangura gukora filme nyene hari ryari byagenze gute mugira utangura 2020 byagenze gute umunsi wa mbere imbere ya kamera navyisanzemo tu after jewe nahoze ndi umukamezi umukamezi cameraman Jesus umukamezi umurakamera ico kimwe nari kumvira umukamezi rero hariho abakinyi ba filme twakunda kuja gukorera ama filme rero rimwe na rimwe narabona bari mu ma repetition urumva kubera banshi imbere kenshi bariko barabikora igihe kimwe naje baza kumbwira ngo kono nokina nibaza nibisanzwe ko nabona tibijye muhora mukora naye no bishoboje nce ndabijamo uko nyene nta soni wagize ntibagusubijemwe ati isoni uzigira yo utamenyereye kujana hora abantu benshi ariko wumve ko je bashobora kuja gusenga gukora ni montage mu rusengero bari abantu bagiye gusezera bapfuye abagiye kwambikana impeta mu rusengero ugasanga uri imbere y'abantu ufite kamera cyangwa ufite ivyo hora bikora bya vrai narabikora mbere nivyo ubu naho warabihevye uransikira kana cokora oya kubera iki kubera nta vyuma mfise ubironse ntubikora sakazi jadi tu travel nerekare warufite ivyo kumara n'igishingano cigisha ntazi kandi ntigeze njaka rero uri sûr Okay. Uratanguye filme n'izihe challenge umaze guhura nazo bikagutera kumva wo biheba? Challenge first of all famille yanje ntiyavyakira neza abona umengano burarugiyemwo. Hari ukuntu badashobora gutahura bijye uri kurakora. Urabona nyine umenga batangwe ko kwinuba twarumbishije ariko pore pore
bagiye barabitaho yeah ivyo niyo numva umenga vyotuma ndabiheba kuko urumva family fest nta bindi byagushikiye twatse mu bakinyi ugasanga bla 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 hari habo mutabana neza hari habo mubana neza ariko ivyo navyo ugomba kubitahura kuko na Stan tubanye ngaha mwisi uramaze kumubona Satani ariko tubanye ngaha kwisi uramaze kumubona oya ariko turabana none ubizi gute ko mubana Stan aca mu bantu agano se ko nawe uri Stan bani bikurini oya ubwo niwe uri Satani birashika birashika ya birashika kandi nibyo rero urabona umuntu akugerageza abagerageza bo ni benshi asatangaza mu nzira nyinshi Rey uramaze kwiyandikira filme yawe jewe niyandikira oya uzandika ryari tukutege ryari utwandike igihe nashatse kubikora ivyo hanje nzoyandika umva ubu uracakunana n'abandi gose mbega Rey uwo kwifuza kubona ibikorwa vyiwe nyezina amaze gukora yubisanga hehe na hehe na hehe ahantu henshi kwera nk'akarorero nakoreye ahantu henshi vraiment tubwire nk'amatitre nka 5 canke meme 10 umaze gukina filme ibanga series diaspora icyizere cy'ubuzima ibanga ry'ubuzima sugar daddy pastor mbarutso agahinda nagiye ku murongo okay sorry ngeze nyibutsa pastor mbarutso hariho the garden of love hariho imanga series ingingo series agahinda ishusho y'umukobwa amour c'est quoi nyinshi too much zand ni nyinshi mbega muri abo bose mwakinanye nta muntu umwe basi umwe uvuga ati ndashimira kuba narahuye na naka muri industry ya film abantu bose twakoranye bose ndabashimira harashobora kuba harimo umwe kavuga ati vraiment yarambereye umwana mwiza ndaje urabona uwakubereye umwana mwiza no kubera umwana mubi bose urabashima ni leso bagusigiye mu buzima ntihabura basi kavuga ati nk'akarorero ntibabura gusa ndabashimiye bose n'abantu baraguca intege muba mukinanye bariho gusa ndabashimiye umuntu aguciye intege ugomba kumushimira uzobiheba ryari bya film sinzi c'est vrai idirije ebana mba ndayicafye basi hazogera igihe ryari uvuga ati bon ubu jewe nka Rey ndabihevye gukina igihe aba manageri bankuye ku icizere bakambwira ati we ntikeneye again so bihe nagiye uducikina by'iwawe uducikira by'iwawe oya n'abahe bakinyi mu Burundi bifuza ko mukina na mutarakina mu Burundi rero hari abakinyi benshi nyene muri abo benshi mbwiramwo batanu tutarakinana wifuza ko mukina Nuguri kw'Imana ni benshi tutarakinana mugabo bose ndagusabye batanu bose dushaka ko dukorana uko urabona sinzi ko urabona yuko iyi buja movie umengira gabuye hari uruhande gwino ino muri no uruhande guhariya muri side rero nk'abakinyi benshi bo muri side hari abakinyi benshi ari za Kanyosha ari abakinyi benshi jere ndi mwe wetu gusa wetu ujya no mukinyi wa makomedi naho nyine ni wakomedi tandukanya ego basi nta bakinyi ba filme hari yanzi n'ukuri gusa bariyo n'ukuri pe ngira nk'abangahuze hariya nama mbona ahubwo ama movie yabo hariho nyamba ngo ari hariho murambona nyamba ari J Full filme zica nyamba ari kuri J Full hari filme zica kuri Major TV ziriyo hariya nyine barigunga mbona ndonka link zabo niyo mpamvu n'abakinyi nabo uzi ufite abazina yabo hariya bariyo nkani hari uwitwa Mr Kani hari uwitwa Keve 14 abo
hari uwitwa ndabazi kwe. Rey wagerageje kuraba filme ndundi na filme donc muri rusange muri East Africa na filme ndundi ubona mu Burundi turi kuri pourcentage zinga ku manota twokwiha wihaye nkangahe wumva dufatira kurangahe ni kuri 10 kwijana. Okay, filme y'u Burundi rero iracaduga iri kuri kom yene uhereye hasi kuduga nyine fata ibice uvuga ati nambara ibice 5 kwijana tudumba bivanye no kubona ibindi bihugu swati duhana imbibe mu Rwanda, Tanzania, Nigeria, hehe abakinyi nyine ubona bakina. Oya apana ku bakinyi kuko umukinyi arashobora kuba arengeye gukina mu gihugu abamo. C'est vrai. Yeah. Basi nyine mbwira mu Burundi bona two kwihamano tangana gute. Turabanyuma n'abakongomani baradusunza. Abakongomani nazo bavuze East Africa nuko navuze no mu bihugu duhana imbibe. Okay, abo duhana imbibe nta muri Kongo sindabonana n'izabo film. Yego uko jewe nkurikirana filme z'igihugu kimwe uretse icombamwe nkurikirana filme z'igihugu kimwe. Igihugu ca Tanzania yonyene. Yego No mu Rwanda nturaba na Nigeria nturaba karabaye. Tanzania nivyo habikwenspira mu bakinyi baba Tanzania. Ibintu bikwenspira byinshi cyane akarorero byinshi cyane kubera yuko bafise experience nini ya cyane muri ibi bintu. Yego kandi ntabwo uri nko ngahi wacu ntabwo ushobora guca usimba nawe uri kurakora ikintu mu bisanzwe nta muntu n'umwe adafise umuntu arabiraho. Yeah. Rero nka jewe sinocanja ngo simbe ngo ngiye kurabira muri Nigeria. First of all no ubanza kuraba abantu basi n'ururimi rwohura. Ukaraba ibintu ushobora kuvuga ati bibakora ndavyumva. None ugende kumva kiriya congezo cyo muri Nigeria. Radio. Umenga ni China. Waho kumva iki? Ariko urashobora kumva umuntu avuze ikintu mu rurimi wumva ukumva ingene rijya jambo yaritwaye. Kavuga ati okay ko muri correcting urashobora gutwara ijambo nkuru. Niyo mpamvu nibaza sana ku bantu numva ururimi rwabo. Yeah. Kandi baradusize tuje tuvyemera. None byapfiriye hehe kugira mu Burundi twisange turabanyuma muri Afrika cyangwa muri East Africa? Nibuke natwe biriko biranze. Byapfiriye he nyene. Ku buryo natwe tutari ku rwego uko ugerageje kuraba filme ndundi mu bindi bihugu amafilme arabahemba arabatunze. Ariko ngaha mu Burundi antuka n'abantu bakeno vuga ko baba batunzwe na film. Atakandi kazi bafite. Nabyo nibiva kuri twebwe. Biva kurenda. Biva kuba aha mu gihugu iwacu nabwo n'amasoko dufise yo kudandariza ko inani zacu. Mu gihe muda filme zisobanutse nta muronkari y'abarundi bafise bahora batwara bafise amasoko batwaramo. Bivana na filme wateguye. Nivyo. Mu Burundi nta soko dufise. Nta soko ihari mugabo. Wewe isoko uzi mu Burundi twodandariza ko movie niyi. Ayihari. Je hari umuntu twaganiriye. Oya pana YouTube. Je hari umuntu twaganiriye arambwira ko cyo gihe mbere ariko arabishiramwe nandike film nyamuntu ni uzishira amakazi twara hanze apana mu Burundi nta soko ihari. Mu gihe rero zitwara hanze ntabayidandaje ngaha nitwara nka ku butaka bwacu isoko yo ngahiye mu gihugu hagati yacu uri umuntu wa undi wese n'utari Bujumbura ari Mwaro ari hehe ashobora gukora movie akavuga ati ndayidandaza ku butaka nyene wari we wese tuzovuga ati twateye imbere ariko mu gihe bizorinda kwambuka si bose bazohura n'uwo muntu azibambukanire hanze. Nigi kiyosaba nk'aba ariko radukurikirana cane nk'abakinyi musanzwe mukina. Nigi kiyosaba kugira ngo mukomeze nimba bo créer ayo masoko yo kudandariza mu zo filme zanyu. Abantu rero ibintu byose ntituvyumva kumwe. Ari umuntu abari muri movie kubera yuko ashaka gusa hit ashaka ni aca mu barabara bazomuhamagare naka yarakinye datwa uzoca mu barabara ukumva umwana ari namuye nguriye ngo akina makarashika nguriye wakina makomedi urumva ivyo ni vyazimangana mu makartier tuba tuko turatera intambwe.
ni kuvuga yuko rero abantu ntibacike intege aho bageze siho batanguriye ndabizi rero buke ibikorwa byabo bizokomeza vyivugira mpaka tugere ahantu tuvuga ati turiko turasatira aho ibindi bihugu bigize turiko turabisatira ariko bacitse intege ntitwobishikako ntibacike intege bakunda akazi kandi muvi ni nziza mbega rero arubatse canke arafise umusheri nibagiye kukikubaza arubatse nta nzu tuzubaka mu gisagara navuga gute arafise umuryango agaba nanje sindi umuryango ndigaba oya rero basi arafise umugore n'abana no nta mugore mfise nta bana mfise uri yankuba uri single cyangwa uri yankuba we gute no single ndi nibihure bari byokunda umusheri wawe yitwa gute umusheri wawe yitwa gute yitwa Sweetheart yitwa Sweetheart yitwa umusheri wanje nagira numve ngo Sweetheart tirago abantu biri iyo fenomene woshobora kwemera tukamutelefona akabona no mubaze oya nake bigatonda mubaze oya umusheri wanje ntabwo ari muri entertainment nta kibazo mugabo n'akantu gatongira ndamubaze oya mbaza ndaza kubariza cyangwa umubarize ngaha hazotera comment oya apana ngaha nakantu nyene shaka nkore nyene nakantu shaka oya urazi yego ndanse cyangwa utinye ko kubera ufise nka babiri wowe usaze noba ndigisambo bro ufise umusheri umwe vya vrai ufise umusheri umwe vya vrai rego umuntu agira umutima umwe okay noneho managing abantu babiri hari abantu bamanaginga na 10 nibikunda bibaho ubwo n'ububeshi escroquerie nkawe ndakuravye na ayibaki jewe rero isura yanje uyiravye kwerekamwe ibintu byinshi ndabikudondagurira isura yanje uyiravye cyambere n'amafaranga first of all ndi umwana wo mu mafaranga bien sûr que oui isura yanje uyiravye irakugaragariza uyu demu niyo iciga niyo irabira ijisho ko yarabonye demu uyunye barirukana nayo nanone urumva isura yanje uyiravye uwo muti parishima oya urishima byose biraje parishima oya niko nkubwira ibintu uravye mu isura yanje wabonamo ahubwo uri kuvuga byo oya sivyo pe oya sivyo ni kwa kuntu gusa ibintu abantu bagenda barabikwikekako kandi umuntu burya ntushobora basi umuntu wese aba yishima mu gihe utaramwegera muganire wumve basi n'impamvu bimutuma kwishima hari igihe usanga ariyo ushobora kumucaje akenshi baravuga yuko abakinyi ba filme batigera baba serieux haba mu rugo haba mu rukundo ntibigira baba serieux usanga babesha kuri rero bimeze gute ibyo nabyo bivana n'umutima w'umuntu kuko urashobora gukina scene muri movie isene itari ukuri urakoromva rero ivyo bivana n'umutima w'umuntu usanzwe nubwo utobura umukinyi wa movie ugasanga ufise yangeso yo kwishima uguma wishima nyene ariko usanzwe uri wa muntu uraho hauna baya hauna mbambamba nuko nyene kweli Rey nk'ubu muhuye na president de la République du Burundi ikintu wo musaba cyo bicaye ikintu wo musaba kubijanye n'iki gashaka ibintu ari byinshi ikintu cari cyo cyose wewe uvuga ati nk'ubije cyo nkahora na president no mubazi ikintu canke no musaba ikintu no musaba kuguma tuyobora hari ibindi none so nyene Iyo twobaho tudafise president turamukeneye igihe cyose turamukeneye president n'ubundi azoguma tuyobora ntuwo musaba ikintu deja asanzwe akora ikintu nyine uvuga nti jewe amaye opportunité akamumubonana tukavugana numva ko hari ikintu kiri ku mutima noshobora kumusaba iryo rero nibanga ryanje ryotuma nashikiriye president twavugana bamwe bavuze ko bamusaba yambi none nk'iryo nibangaga rero tubwire nawe ikintu nico abashaka nibanga giye aravuga ati je numva no muyambira president ni bien okay
nabireberera bivugako reka tuje mu tubazo mu tuntu n'utundi nakabazo ndakubaza ukanyishura amasegonda 2 uriyumvira amasegonda 2 ukacunyishura twagiye inye kwanza cyane mwishura ubwenge ntibwari bwinshi cyane karabaye isegonda 2 okay twagiye are you ready yeah I'm ready okay mvuye ngaha ngende Gitega nahagiye isaha n'iminota 20 ariko mu kumanuka sinzi kine byagenze ndamuka iminota 80 biba byatewe n'iki byatewe n'iki bumbonera ni kugira umanuke kuduga Igitega wagiye isaha n'iminota 20 ariko mu kumanuka nyene nace ndamanuka iminota 80 wakoresheje wa mwanya nyene waduga wabitoye gute wahinduye imvugo tu sawa Bujumbura ni igihugu kiri muri Afrika canke kiri muri Europe Bujumbura si igihugu ni capital igihugu cyacu Burundi kiri muri Afrika sawa numva utuba twaje twishe neza ko benshi twaba cite ngoma ndakubwire akaririmbo ndakuririmbira gatoya kaca ubandanya ibikurikira sindundi ariko indundi nza kujya 0 nyine ndakubaza ndakubaza indirimbo zitari ndundi ni zikenzi mbega ndakubaza muri gospel cyangwa mu gisanzwe Urukima icyo kibazo rega amavanja 0 none si ni indirimbo no kuri zike mfatire ntago gospel zozogasha oya nta ndakubaza ibyo shaka namanangara nyambari iyo mubonye nyambari iki wewe uturirimba ibyo donc wowe tubandanye uririmba mu ukurikira kandi nta kuririmba no sindabijwe jewe genda amajambo nayo no ushobora kwere iyo basi okay iyo ni 1/0 nibisanzwe aho bigeze ndayizi ay mama iyo bandanya twumve uya kandi arako nyine gatoya subiramo twumve ay mama iyo nayo nzi n'ukuri kipepeo okay tuca ku misozi w'ikiganiro cacu n'akaye kajambo kubwira abakunzi bawe canke abakunzi ba Sengaa Media TV akantu kari ku mutima peut-être no batakubajije canke wari ufise ushobora kubwira abakunzi bawe nuko ndabakunda cyane bose muri rusanga banje abasenga Media TV ndabafisa umutima reka ndagushimire rero ko wabanye natwe wakoze gusa gukurikira nanjye nzokubaza nta kibazo nzombariza he aho ushaka reka ndagushimire twitege iki gishasha kuri Ray ibikorwa vyama byasohotse ya buri imisi yose arigengira guca nkabona igikorwa casohotse kuko twama dukora ibikorwa ni byinshi cyane ya byinshi reka ndagushimire ndagushimira umunshimira nibiki jewe mama yanyise irakoze rero nama nisanga ngoma nshima muri byose irakoze wawa irako sawa koze urakoze koze reka ndabashimire namwe mwadutije umwanya mwadukubariza muri event yawe nzokoroka kizimbabwe nk'umujournaliste muri event ndabashimire mwese twari kumwe muri kano kanya ndari kumwe na Daniela Kozi ndari kumwe na Ray n'umukinyi nkunda vraiment akina neza antuka arubahisha akazi kiwe ariko kandi ndabibutse yuko le 12 mai concert umutima ushima event yateguwe na Joe Daniela ndabatumiye ababwira mugenzi abatumire yundi tuze duhurire na cyane turaba impano donc dushigikirane so nawe utarera mu kiganiro gikurikira kora subscribe n'utare bwabikore na share kugira ngo kibashe gushikira benshi naho butaha mu kiganiro gikurikira